Shalom shalom, turabaha ikaze mu kiganiro cacu kandi karibu no ku rubuga rwacu ubugingo busagutse TV. Ndabibutse mugire sabone canke subscriber canke munafyonde agakengeri kugira ngo mwamane natwe mwame muzi imisi yose igihe ibiganiro bishasha vyasohotse kugira ngo mubandanye mukurana natwe muri urugendo turimwo rw'ibiganiro canke rw'inyigisho nyinshi kubwo umubiri canke umugeni wa Kristo akure akomere hama akorera Imana. N'ubu rero turagiye kubandanya urugendo rwacu. Twatanguye urugendo rwo kwiga kuri discipline, kwitoza kugira ngo umuntu w'impwemu, umuntu Imana yaremye afise umushaha, yambaye umubiri, yaremewe kuganza muri nosi, ashobore kugira ngo akure akomere maze akoreshwe n'Imana yacu igihe cyose imukeneye canke nkuko ibigomba. Rero uno munsi turagiye kubandanya inyigisho yacu kugira ngo twebwe twese nivyo mu ndwi iheze hari ivyo wize, hari n'ivyo kumbure wafashe nkama ushira mu ngiro utangura kwiyumvirako. Ubu naho rero turifuza kugwa iyindi matière canke ayandi majambo, izindi nyigisho, ayandi ma principe, ibindi bintu ngenderwako vyo gufasha mu buzima bwawe buri Kristo kugira ngo bube ubuzima bw'akamaro ku Mana, ku bandi, ku muryango, ku gihugu no ku bantu bose bari muri nosi. Rero twarabonye discipline, twarabonye yuko vyose bica canke vyugaraniwe canke birengana bica mu mushaha, vyaba ivyinjira mu muntu wawe indani canke ivyo nawe ushaka ku exprima, gusohora, kuvuga, gukora, vyose bica mu mushaha. Twarabonye ko umushaha ari ntayegayezwa. Kugira ngo ushobore kuba discipline canke gutozwa mu buryo bw'impwemu utegerezwa kubanza gutoza umushaha wawe. None umunsi rero reka tubandanye, ariko kandi tugiye kubandaniriza kuraba abantu babiri nibo nahisemo no munsi batwigisha canke batwereka yuko discipline canke gutozwa mu bintu vy'impwemu ari igikorwa gica mu mushaka kikabandaniriza mu mpwemu, ariko kandi kigafata n'ikibanza gikomeye cane mu buzima bw'umuntu ku rwego rw'uko iyo discipline uwo muntu yemera no kuyizira kubera azi agaciro canke importance canke uburemere bifise mu buzima bwiwe. Uwa mbere tugiye kuraba ni Daniyeli. Muri Daniyeli 6 duhereye ku murongo w'9 ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko umwami Dariyo asinye icandiko c'ico cihanikirizo, maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinywe ko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Ikintu ndagikunze cyane, avuga ngo nk'uko yari asanzwe abigenza, ni ya discipline twavuga. Uyu muntu bari bahejeje kumubwira yuko icandiko casinywe ko n'umwami Dariyo kivuga yuko umuntu wese azofatwa ari karasenga mu kiringo c'ukwezi asenga iyindi mana atari ugusenga umwami ubwiwe, uwo muntu azoca yicwa. Ariko Daniyeli kuko yari yaritoje, kukubera ya discipline yamucikiye ubuzima, kigacika igikorwa c'impwemu muri we, nta kuntu na kumwe ubwoba bwinjiye mu mutima we canke bwashobora gufata ikibanza mu mushaha wiwe, kuko impwemu yiwe yari yamaze gutozwa igeza ku rugezo aho idashobora kunyiganyizwa n'ikintu na kimwe, kuko yafashe icemezo. Turumvise neza ngo nk'uko yari asanzwe abikora. Nukuvuga yuko si ubwa mbere yarabikoze, ntiyabikoze kubera ubwoba, ntiyabikoze kugira ngo kumbure yerekane ko agararije, ntiyabikoze kumbure kugira ngo yerekane abandi yuko bamaramaye we ataco bazomugira, oya. Kandi ntiyabikoze yuko ari umukuru, kuko yari umukuru, ariko yabikoze kuko ari uwo mugenzo wiwe, arico gikorwa yari asanzwe akora mu migenderanire yiwe n'Imana yiwe, harimwo gupfukama gatatu ku munsi kugira ngo asenge Imana yiwe. Twumvise n'akandi kajambo karyoshe cyane ngo ayikengurukira. Aha kumbure twari twitsize kumva amajambo avuga ngo ayisaba gutabara, ayisaba kugira icikoze, ayisaba kurabagiza abasavyi bayo kugira ngo ntibicwe, ariko yari karayikengurukira. Bisobanura yuko yari karakora igikorwa canke yari karakora imyitozo yari asanzwe akora atakintu na kimwe yahinduye
kuko cacitse igikorwa azi neza yuko cemewe gishimwa n'Imana kandi gifitiye akamaro ubuzima bwiwe. Ese nawe, ese nanje, ese twese twomera nka Daniyeli natwe mu buzima bwacu bw'impwemu, tukagera aho tugira discipline, tugira imyitozo idushikana ku migenzo mizima. Murazi hari imigenzo y'idini hakaba n'imigenzo y'impwemu myiza. Imigenzo y'idini ni yayindi dukora tutanazi igituma turiko turayikora, ariko kubera gusa twabwiwe ngo bihimbara Imana kandi niko bitegerezwa kugenda mu vy'Imana, na naka yarabikoze na naka yabikora uku, ariko tutabifitiye ihishurirwa ryuzuye kugira ngo biducikire igikorwa c'impwemu, ariko tukabikora gusa kubera twumva umengo biraryoshe, birabereye igisho, biranezereza abantu, baragukomera amashi kubera bikoze, baragushima kubera waje muri iyo louange, muri iyo adoration, muri iyo groupe de prière, baragushima kubera wakoze igikorwa ciza, baragushima kubera wafashije aboro, baragushima kubera iki na kiriya. Ugasanga ico gikorwa wewe uri kurakora ntabwo ari discipline nyo mu buryo bw'ubumana niko novuga, ariko ni discipline wihaye kuko inezera canke biri muri bimwe biri mu mikenyuro canke strategie yawe kugira ngo abantu bagushime, bagushimagize, bagushire hejuru, canke wame ari umuntu afise ikibanza gikomeye muri societe canke mu kibano. Ibi sivyo vyari vya Daniyeli. Daniyeli wewe yari karabikora kuko wari umwitozo, yari discipline y'impwemu, yari discipline yitoje kugira ngo ahimbane Imana yiwe, kandi kuko yarazi yuko ari ico gikorwa c'impwemu kibereye muri uwo mwanya. Uwundi muntu tugiye kuraba yari afise nawe umugenzo bwo kugenza atyo canke wo kwamasenga canke kwama akora ikindi gikorwa c'impwemu kimutuma umurimo wiwe ugenda neza, n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka turabe muri Luka 22 ku murongo wa 39. Haravuga ngo arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yari amenyereye, abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'aho tegwa ibuye, arapfukama arasenga. Ndashaka gusubira mwaka kajambo ngo nk'uko yaramenyereye, nk'uko yaramenyereye. Mbega wowe uri kuratukurikirana urafise ako kantu mu buzima bwawe nk'uko warumenyereye? Mbega bovuga ngo iki? Abo kuvuga bovuga ngo nk'uko warumenyereye gukora iki? Nk'uko warumenyereye gusenga, nk'uko warumenyereye gusoma ijambo ry'Imana, nk'uko warumenyereye kwiherera ya minsi 3, nk'uko warumenyereye kwiherera mu ntango z'umwaka, nk'uko warumenyereye gusenga usengera abawe, usengera inzu yawe, nk'uko warumenyereye kugendagenda mu rugo muri jardin canke impande y'inzu canke uzunguruka inzu uri kurasenga, nk'uko warumenyereye iki? Iki kibazo nico nshaka kuwibaza uno munsi, nanje nacibaza ubwanje. Nakahe kamenyero washize mu buzima bwawe mu buryo bw'ubumana bwo kurondera Imana, bwo kurondera ubushobozi bwayo, bwo kurondera mu nyonga hayo, bwo kurondera ubugombe bwayo, bwo kurondera iki gushakira mu buzima bwawe kugira ngo ushitse umugambi wayo mu buzima bwawe? Nakahe kamenyero, niyihe discipline, nikihe kibanza ntayegayezwa mu buzima bwawe na ntayo bokwama bagusangamwo igihe bagurondeye muri ayo masaha, kuri iyo misi canke muri ico gihe c'umwaka, c'ukwezi canke c'indwi? Ni hehe? Nikihe kibanza bagusangamo? Nibihe bikorwa vy'Imana bagusangamo? Ni hehe hantu wewe ubarizwa hatuma ugira discipline mu vy'Imana kugira ngo umuntu wawe w'indani, umuntu wawe w'impwemu akure, akomere, abe eduke, abe forme, abe discipline bogusangaye? Ico kibazo umaze kuciyishura ukaba ugifitiye inyishu iri clair, irashe, itomoye, no kuvuga yuko hari ahantu umaze gushika mu rugendo rwawe kumwe n'Imana no mu gukura kwawe mu buryo bw'impwemu. Kuko discipline nkuko nabivuze ubushize irababaza, nakagozi kakuzirikira ahantu, nakagozi kagukwegera iyo udashaka, nakagozi kazirika umubiri wawe n'umushaha wawe, ugakora ibibereye mugabo bitaryoshe misi yose, mugabo bitaguhimbara misi yose, mugabo bitagutwenza misi yose, mugabo bidahimbara umubiri wawe misi yose. Tubandanije turabaho nyene muri Luka mu gice ca 6 ku murongo wa 12 haratubwira ngo muri iyo misi avayo
aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Turabona neza muri Bibiliya yuko ako kari akamenyero ka Yesu Kristo umwami wacu. Iminsi yose ku mugoroba, muribuka n'igihe arungitse abigishwa ngo mwebwe nimwe muragenda mu bwato, jewe nduze ku musozi gusenga, ndabasanga imbere. Akaza kuri bo akabasanga aho bari mu mazi, mu kiyaga hagati, agendagenda ku mazi. Niko kari akamenyero kiwe. Iminsi yose yarakora ibikorwa ku murango, ariko mwijoro yaca duga umusozi kuja gusenga. Niho yakura inkomezi, niho yakura inspiration, niho yakura ubushobozi, niho yaje gusabana na Data kugira ngo akore ibikorwa yagenewe gukora, aronke ama instruction canke amabwirizwa n'ivyo asabwa kuri uwo munsi, akemure ibitegerezwa gukemuka kugira ngo ashobore koroherwa gukora ibikorwa ku murango. None nawe ndakubaza ko kumbure uno munsi uri kuridoga, iki nikigenda neza, iki nikigenda neza, niki nikigenda neza, ni hehe, ni giki uri kurakora, ni hehe uri kuraronderera Imana, ni hehe uriko urajana ubuzima bwawe bw'amasengesho, uri kwatumbereza ukubita udahusha kugira ngo ico kintu gihinduke. Kwidodomba birabaho, kwidogera amasituasiyo y'ubuzima birabaho, ko ibintu bitogenda neza birabaho. Kanatsinda Yesu yaratubwiye ngo muri mwisi muzogira marushwa menshi, ngo ariko muhumure naranesheje isi. Ayo marushwa rero arashobora kuza mu buzima bw'umukristo, ayo marushwa arashobora kuza ku muntu wo mu muryango wawe, ku mwana wawe, ku mugore wawe, ku mugabo wawe. Ariko none ico cago muhuye, Imana niba yemereye yuko muhura n'ico cago, nuko izi neza yuko yagushizemo capacity ibikwiye byose, yaguhaye amaturufu yose, niko twovuga yose y'ubuzima, kugira ngo ico kibazo ukirengane. Kuko ngo nta catugerageje atari ico kwihanganirwa. Rero niba yaraguhaye ayo maturufu yose, yaraguhaye ibikenewe byose kugira ngo ushobore kurengana iyo situation igoye canke ivyo bintu bitoroshe, none uri kurakora iki? Ni giki uri kurakora? Ni giki uri kurashira mu ngiro? Ni giki uri kurashishikara imisi yose? Ni kihe cemezo wafashe uvuga uti gushika mbonye inyishu y'Imana, gushika mbonye ntabawe, gushika mbonye ahantu dasohotse, ngiki kintu nzokwama nkora? Ubwirizwa kuba ufise umugenzo, icyo no kwita mu Gifaransa habitude, yo mu buryo bw'ubumana, yo mu buryo bw'impwemo, iranga igenga ubuzima bwawe nk'umuntu yamenye Imana, nk'umuntu yamenye Kristo, nk'umuntu yizeye Yesu Kristo, nk'umwana w'Imana, abazwa ivy'Imana muri ino si, abazwa ivy'ijuru nk'umu ambassadeur ahaserukira ngaha muri ino si. Kubera iki? Kuko ayo ma habitude, uko kwimenyereza gukora ikintu misi yose, nico kica gicika caractère, kamere yiwawe, ugashika umunsi uvuga uti iki kintu ndagikora kubera jewe nikomeze, niko ndi, sinshobora gufungura ntashimye Imana, sinshobora kuvyuka ngo hama simfata isaha ndi mu bwiza bw'Imana ndiko ndayishima, sinshobora kumara umunsi ntasomye ijambo ry'Imana, ntegishijwe ikintu basi kimwe n'Imana, sinshobora kumara umunsi ntadugije ibiganza ngo ndayishimire. Niyihe myitozo ufise? Kuko iyo myitozo canke ayo ma habitude canke ivyo bintu byisubiriza mu buzima bwawe bizocika ingeso ziwawe, izo ngeso nazo zigucikire kamere yawe. Rero kubera iki dutegerezwa kugira kamere ifatiye ku vy'impwemu, idafatiye ku mubiri kandi idafatiye no ku mushaha? Kuko ibiranga umubiri n'ibiranga umushaha nibiri hanze, nibiri muri ino si ifadika, kandi ivyo navyo birahindagurika imisi yose. Uko uryamye biri siko uvyuka biri. Era urashobora kuryama umeze neza, mugabo ukavyuka umenetse umutwe. Urashobora kuryama uruhutse, unezerewe, mwaryohewe n'umuryango, mugabo ukavyuka wumva umengo hari akantu k'akababaro kari muri wewe umushaha wawe utazi iyo kavuye. Rero umushaha n'umubiri ni ibintu dutegerezwa kugumya, tubigumisha iyo discipline yo mu jambo ry'Imana no mu vy'Imana,
kugira ngo ntibiduhungabanishe nk'uko navyo bikunze guhungabanywa n'ibidukikuje canke n'abo duhura canke n'ivyo twumva canke n'ivyo tubamwo mu buzima bwacu. Ukuja kuri discipline rero ni ugutoza, kweduka, kwigisha umushaha wacu n'umubiri wacu ukwifata neza, hama kandi tukanabishira hasi bikaba ibiciriye bugufi impwemu zacu. Kuko mu rutonde rw'Imana mu bisanzwe ikibanza ca kimwe cyose ngiki, mu bisanzwe urutonde rw'Imana kubw'umuhemu n'umubiri hamwe n'umushaha, impwemu yategerezwa kuba umwami, ikiganza muri byose, igakora nk'uko ishaka. Umushaha wategerezwa kuba intumwa y'impwemu. Ni ukuvuga yuko ntuzokwigera ukora, ntuzokwigera uvuga, ntuzokwigera wakira ikintu impwemu itemeye canke itarekuye. Umubiri nawo wategerezwa kuba umuja w'impwemu, ujanwa, ukoreshwa, ugarurwa canke ukoreshwa ikintu ico cyo cyose nk'uko impwemu ivyifuza, ataguharira kandi ataguhiga imanga. Kuko hari ikintu nashaka kubabwira mwebwe muri ko muradukurikirana. Kurya hari ubutatu bwera canke bweranda nk'uko bivuga, bugizwe n'Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. Niko hari, singiye kubwita ubutatu, ariko niko hari urundi runani rw'ibindi bintu bitatu vy'ubwami bw'umwiza, kimwe kimwe cose kigwanya umuntu wo mu butatu bwera. Isi igwanya Imana, kuko Bibiliya tubwira ngo gukunda isi ni ubwansi ku Mana. Satani agwanya Yesu canke ari oppose, ahanganye n'ibikorwa vya Yesu. Kuko Bibiliya tubwira ngo mbega Yesu na Beliyali canke Satani bahuriye? Ntaho bahuriye. Umwijima n'umuco bihuriye? Ntaho bihuriye. Rero Satani ari oppose canke ibikorwa vyiwe vyiopose canke bihangana canke bishaka guhagarika canke konona canke kuburabuza ibikorwa vya Yesu Kristo. Hama umubiri nawo nkuko tubibona muri Bibiliya nyene uri oppose canke uhanganye na mpwemu. Kuko Bibiliya tubwira neza ngo ibikorwa vy'umubiri bihushanye n'ibikorwa vya mpwemu, ngo kandi ivyo mpwemu akunda nivyo umubiri wanka, kandi ngo ivyo umubiri ukunda nivyo mpwemu yanka. Rero ivyo bintu bitatu nivyo bidutuma tuhiga, turondera gushiraho discipline, ivyagezwe bitavaho mu buzima bwacu, biri etabli, bishinze imizi, bidufasha kugira iki? Ubwa mbere na mbere kwirinda ibikorwa vya Satani, mu kumvira Yesu Kristo, mu kumuha ikibanza, mu kumukurikira no gukurikiza ingendo no kugumya ivyagezwe vyiwe n'amajambo yiwe. Ico ni cambere. Ica kabiri, dutegerezwa gukunda Imana tukabihigwa n'ivyisi. Aha rero abantu benshi barakunze kutwagiriza twebwe dukirijwe ngo ibintu vyose vyo hanze tuvyita ivyisi, ngo hama tugaca dusuzugura ibintu vyose, ntaco dukunda, ntaco twerekwa, ntaco tunezwe, ngo kubera vyose tuvyita ivyisi. Siko biri. Ivyo twebwe twita ivyisi ni gouvernance, n'uburongozi, ni system isi ikoreramwo. Iyo system ni ituma abantu biyumvira ngo nice mugenzanje, nkubite inkokora mugenzanje kugira ngo jewe ntere imbere, ahombe nunguke, apfe mbeho, abure ndonke. Ako nakarorero ka system y'isi. System y'isi ikubwira ngo ni washaka gutunga rundanya kugira ugire vyinshi, abandi naho batoronka nta kibazo, ariko ubundi bashaka gutunga rundanya, wigumize ko ntutange, ubu mugumu ku kintu cose kugira ngo bibe vyinshi. Ariko Imana itubwira ngo ni washaka gutunga vyinshi, biba vyinshi muri benshi, hama nawe wimbure vyinshi. Murumva yuko wewe ukunze system y'isi, ugakunda isi uko ibikora, ubuhushanye na systeme y'Imana canke nk'uko Imana ibikora. Hama kandi ica gatatu, Mpwemu Yera, tugiye muri Bigalati 5
kuva ku murongo wa 15 urabona yuko batudondera bakatubwira ibikorwa vy'umubiri canke vya kameremere, kama ibi n'ibi n'ibi, ubushakanyi, ubusambanyi, ububeshi, kudandahirwa n'ibisa n'ivyo. Ariko turavye ibikorwa vya mpwemu yera uza gusanga bihushanye n'ivyo, ko harimo urukundo, hari ukwihangana, hari ukugira neza, hari ukumugwa neza, nibihushanye na vya bindi. Rero iyo discipline iza kudufasha gukunda Imana, gukurikira Yesu no kumvira mpwemu yera. Kuko mpwemu yera niwe twahawe, niwe Yesu yadusigiye ngo abe umutoza wacu, abe umurongozi w'ishengero, arongora umugeni akamwereka uburyo umukwe ari we Yesu Kristo amwifuza, maze akamufasha gutosora agasembwa kose kari kuri we canke kari ku mwambaro wiwe, kugira ngo umukwe niyaza kumutora azasanga ari umugeni mwiza, atagira ngo amarabaga n'injebejebe, mu yandi majambo atagasembwa afise, atakantu na kamwe kamuboneka ko kabi, hama ngo Yesu amwishire ari umuntu ameze neza. Aho bariko baravuga ishengero. Rero iyo discipline nico idufasha, niho ituzana, nico kibanza idushiramwo, kuko biguma bitoroha canke naho vyokoroha bidusaba kwama twiyemeza, kwama dushira mu ngiro ivyo Yesu atubwira, Imana ishaka, na mpwemu yera ariko araduhanura kugira ngo tugume ku murongo w'Imana. Rero kwitoza ivy'impwemu ni exercice, n'umwimenyerezo. Ntugahave wibaza, niyo mbere yari intumbero yanje muri kino kiganiro, muri zino nyigisho, kugira ngo ndakwereke ko utegerezwa kugira ico ukoze ku mubiri wawe, ku mushaha wawe, kugira ngo ubuzima bwawe bw'impwemu butozwe. Hari igihe twitiranya ubugombe bwacu bw'umushaha, comfort yacu, ukungere twumva ibintu tubikunze canke tutabikunze, canke bitumereye neza canke bitatumereye neza, mu buryo bw'ivyiyumviro canke mu buryo bw'igumbagumba, tugashaka kuvyitiranya yuko mu gihe bitatumereye neza ngo usanga atari ubugombe bw'Imana, canke mu gihe bitumereye neza ngo ni ubugombe bw'Imana. Ariko nagira ngo ndakubwire, ibigumbagumba sivyo bidetermina canke bikubwira ikibereye mu mpwemu canke ikibereye mu buzima bwawe, ico Imana ishaka. Ariko ijwi ryo mu mutima, témoignage, intahe ya mpwemu yera muri wewe, niyo izokwereka yuko uri ku rugezo rwiza, uri mu nzira nziza, uri mu kibanza co, uri mu mwanya wo, uri mu gikorwa kibereye nk'uko Imana igishaka. Bisaba rero yuko wiga kwimenya wewe muri iyo discipline, kuko iyo uretse ibigumbagumba bikakurengera, ukora nk'umuntu arengewe nyene n'ibigumbagumba, ari hamwe uzosanga uri kuravuga ngo icavu ryarantwaye, agashavu karantwaye, numvise ntabinezererewe, hama nsanga navyiyohojeje, jewe numvise bitanezereye, bitampimbaye, hama sinabiha umwanya. Wagendeye ku bigumbagumba. Kuko nagira ndababwira, hari umuvuga butumwa yavuze ngo Imana ntiri sentimental, notre Dieu n'est pas sentimental. Ntiri sentimental ariko iri juste, iragororotse ariko ntiri sentimental. Bariko baravuga ngo ntiri sentimental, si ukuvuga yuko idakunda, kuko murazi yuko Imana yacu ntikunda, ni rukundo ubwayo, niyo nkomoko y'urukundo rwose. Ariko ni ukuvuga yuko ni Imana idashishitira, ni Imana itazokangwa n'ayo marira, ariko izokangwa nuko kwizera, nuko gushaka kuyumviriza, kuyikurikira, no gushira mu ngira amajambo yayo, no mu gihe bikugoye, no mu gihe utanezerewe, no mu gihe utamerewe neza, ukarengera ivyo vyose, ariko ukaja ku kibazo kivuga ngo niba Imana itabikunze canke bitayihimbaye, niba ari ikintu Imana itanshakira ku buzima bwanje, nanje nubwo mbabaye, nubwo ntanezerewe, nubwo nahomvye, nubwo ndi hasi, ntaco bimbwiye. Ego hari ico bintwaye, hari kiguzi biriko birantwara mu mushaha wanje, ariko mpisemwo kumviriza no kumvira iyo Mana, kuko yoyo ndazi yuko izoshira ku murongo ibigumbagumba vyanje, n'ukungene niyumva izobihindura.
nimuraba akarorero k'umwami wacu Yesu Kristo ari i Getsemane. Bibiliya itubwira yuko yari yuzuye umubabaro. Mu gifaransa bakoresha ijambo ngo mon âme est triste jusqu'à la mort. Mu yandi majambo ngo umushaha wanje urababaye gushika nuko nopfa. Bibiliya itubwira yuko ngo yabize icuya, ngo icuya ciwe gihinduka nk'ibitonyanga vy'amaraso. Aba specialist canke abahinga mu by'ubuvuzi bize umubiri w'umuntu baravuga yuko ico cuya caje nk'amaraso nyere, kuko ari udutsi duto duto mu mubiri wiwe twagiye turaturagurika kubera stress, kubera umubabaro mwinshi cyane, vyatumye ivyo bitonyanga vy'amaraso biza muri we. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, nubwo iyo stress, uwo mubabaro wari ugeze kuri urwo rugezo, umwami Yesu yabwiye se wiwe, data Imana rurema, ngo nimba bikunze iki gikombe kindengane. Mu yandi majambo haboneka iyindi nzira atari iyo kubabara nk'uko. Ariko aca yongera ko ikindi kintu ati, mugabo ubugombe bwanje ntibube ari bwo bukogwa, ariko bibe nk'uko wewe ubishaka. Bisobanura yuko yari yaramaze gutahura canke yari yaramaze kwakira no kwemera yuko ubugombe bw'Imana ari bwiza cyane kuri twebwe, birengeye imibabaro yose dushobora kugira mu buzima bwacu, birengeye uruhombo rwose dushobora kugira mu buzima bwacu, birengeye ububabare bwose bw'indwara dushobora kugira mu buzima bwacu, birengeye ikintu cyose uzi kibabaza mu buzima bwawe. Ubugombe bw'Imana burabirengeye, kuko ubugombe bw'Imana bwuzuye urukundo n'imbabazi idufitiye, bwuzuye urukundo n'imbabazi ishaka kudushikanako, bwuzuye urukundo n'imbabazi bigamije kutuduza tukarengera uwo mubabaro, tukarengera urwo ruhombo, tukarengera iyo ngwara, kugira ngo tuyishingire intahe ivyaremwe byose, abantu bose bamenye, navyo nyene bimenye yuko uri kumwe n'Imana atakintu na kimwe kimuhagarika. Rero bakunzi bacu, nizere ko iyi nyigisho yo kuri discipline yagize ikigufasha nawe, ikagutera kwiyumvira ku buzima bwawe bw'inkwemo, ikagutera kwiyumvira ku buryo uri kuritwara nk'umwana w'Imana, nk'umukristo, ikagutera kwiyumvira nawe uburyo uri kurashaka gukura, utari muri babandi bavuga ngo Imana niyo bishaka izobima, Imana niyo bishaka izobikora, Imana niyo bishaka izobizana mu buzima bwanje, ariko ugatahura neza yuko muri uwo muhamagaro wa Imana yashize ku buzima bwawe urafise uruhara rwo gukora, kandi urwo ruhara rugaragarira mu myitozo, rugaragarira muco wewe uhamagarirwa gukora, kugira ngo ibikorwa by'Imana bifate ikibanza muri wewe. Ntiwibagire kandi yuko wewe ari wowe ufise urufunguruzo rw'ivyinjira n'ibisohoka mu buzima bwawe. Imana rero irakwiteze, irakurindiriye kugira ngo utangure kwitoza mu buzima bwawe, utangure gufata ingingo n'amadecision bishoboza kugira icikoze mu buzima bwawe. Umwanya wacu urarangiye, ariko kandi tuzogaruka tubazaniye izindi nyigisho zibafasha gukura, zibafasha gukomera, zibafasha kandi no gukorera Imana yacu mudacobogora kandi mudahesha. Shalom shalom, Imana ibahezagire.